sawa ntacyo tubikore nk'uko bishaka ariko twibagire kubisengera Imana idufashe uko ingufu zanjye jenyine ntizobikora bijyanye sheri nk'uko ntaba nifuza kukubabaza ariko kandi nk'inshingano z'umuhungu ari we wese atifuza kubona umusheri we wababaye ariko ndagerageza kwifata nta kundi ndi bubigenza ariko ibyo ntahura basi bihangane imyaka 3 dukundana ni myinshi ntugire ikibazo ntagutahuye ntako tuze dutahura na twese sibyo Yo kagiri yo enturaheza. Je ndigiri. Ngeza waheza. None bimeze gute? Amahoro. Uno mutaka cyane ibyatsi byakuze. Kandi hasi mbana ibyo. Wewe kibaza bamaze guheza gukara. Narangije ahubwo nyarutse tugende. Mbenda kubazi. Yego. Ico je ko nasivye ku rusengero. Ibintu numvise ngo byabaye ibi. Kare kamuhungu n'ingorane. Pastor Mbarutso numvise amakuru ngo baramwimitse. Kare kashareka. We ntavyuze bamwimika. Ahubwo yarahagaritse mu mabanga yo gukorera Imana. Hajya ku rushengero wacu. Baramuhagaritse. Kera we nta makuru uzi. Ubu ntiyovuga n'ijambo ry'Imana mu rusengero. No mu bakristo ntahakwiriye kuhicara. Pastor Shayoba yakoze iki yari amashikanwa kandi je nakunda gutangiza dimire arashobora kuba yarakuyemo ijya dimire nene yajya amashikano byari kugira inzira nta makuru uzi kashareka go tuve ngaha twegirije tubireke ibyo tugenda tayonza kumbwira kugira ngo aho yashambwira ngira menye nanje byabaye reka yagize iki oya sivyo ko ndabivuga ngira basi yagize iki sinzi nengara abantu benshi bijya pastori ujya n'umunyamanyanga komeye gose nukuntu yavugishwa ritarababa reka urabizi we reka hajya pastori yateye indu umukobwa mu rushengero hajya mu rushengero wacu burya hajya harimo bamane utazi pastor yateye amezi umukobwa mu rushengero reka kaka mbe ni kakobwa rinka wewe kajya ubindigeze he nuku wosanga karagenda kagiye kwihana kakamubwira ibyo yagize agaca gatera amezi kugira ngo akihanishe ubu rero ujya pastor usanzwe uzi yarahagaritswe ahubwo yaratevye bumara maruzi pastor afise ntugira uko bungana ujya ubindira kuze uri mukumva ngo tware bigoma ahubwo genda kumwibarutsa hariya ashawe Jesse ndo muterera nta n'icyahi cy'umwana noshiramwe yarampayeko pastor rero nimba ari byo arimo sha narinda afatwa kandi rero bujya imbwa irinzi izana ubuhanza ibimaze kumena nyinshi hajya pasteur yateye amezi benshi ahubwo nzoraba urupetit frère uheruka kuvuga ko badasana pasteur kuko pasteur shaho ujya mwugara umenyereye kandi vyaraboneka kuko navuga ubutumwa uri kuramuraba urabona ko ari kumwe niyegereza abantu bameze beba bandi baremwa guca bafise ngaho imbere guca bafise ibintu imbere guca bajya mbeho ikindi naco waruzi mbe warumaze kubona ko burya pasteur nyine bari bafitanye imigenderanire nta mukobwa Anita wewe niwazo ko twapfa mutera none ngo muvuge ko Anita hajya taragira guca ataranagira uko bafite imigenderanire myinshi kandi idasanzwe pastor ari ndahagarikwa oya ni byiza kaza ubiriza ntiwivune ayo makuru mpayarahagije ahubwo tugende iyo tujya jewe gusa nzora abapasiteri duhuye mu nzira hazonyiki ariko rero muhungu umvirize bazi ko mugenzi ibibanga gute bamuhagarikiye imbere y'ishengero reka ndababazi
cyane arahombye inkuru ya Dimashi none ubunya rero bagiye kurongorwa nande haro ni mu pastori bagiye kutuzanira mu ndwi zibiri ngo nibazoca bango pasteur ukaronka rero nimero zo mu pasteur mushasha maka nimero shanda ariko yo nka kumashikamo oya ahubwo je nanje nubwo mushisha agiye kuza urani byabaye kuri Mbarutso kandi dufite babaneko tutabizi nanje wengeye kumugendako nanje havuye wundi bazimika nanje ndahasubira uzotuma umpa nkoropa amatware y'ishengero ariko nyenye ku mafaranga y'ishengero wewe nanje ngiye gukora akazi uzoba ndebera ariko Mbarutso aramara maje afise imara siwe gusa none ubu yoca mu nzira tugahura ntiyiruge yiruka gusa reka wa muhungu je naco nyise nkivuga ho ubwo muhungu avuga ati pasteur bimenyera n'abantu abo bakobwa ngo urumva ngo kwiyegereza intama z'Imana ngo Yesu ngo yariyegereza wabigishwa niko babegera hageze rero ku mukobwa mukumuramutsa ngo ijambo ry'Imana avuga ngo ndamutse yacibe kugumbirana we yaragumbira paka guteye amezi ahubwo tuve muri yego Nikuri. Ese wanse ko dutega taxi. Ana amataxi ngaho. Gora ntwenze. Kwanza nivyo tubiveko. Urabona uryo shoko yoko rumaze imisi kuri eglise. Ari kuri wacu. Burya neza pasta. Pasta yenanure. Yavyaranye n'urya mugore wa Claude. Urya mwana Claude arizi no wa pasta. Uraba imisi yose ari iheze bigiye kumenyekana uko. Naje ndakubaza. Amakuru nibya je nivyo ntangaza. Kwa pasta je amakuru yiwe yose ndafise. Ndayazi. Urumva? Je nivyo ntangaza nivyo ndiko ndakubwira byo usengero rwararotswe. Uko mwabona pasta Jessica namubona. Pasta ukuntu mwamubona Jessica namubona. Kubera iki? Aha. Jeje ntitombera bishasha kuko ivyiwe je byose ndabizi. Ahubwo umviriza. Byo tuvyihoze bana. Oya reka ntituvyihoze hewe. Reka tubibandanye. Nawe. Kuko pastor tumenyesheje ibanga ajya kuri eglise. Ibaze ngo no mukristo niwo muntu wese yaduha akarorero keza ugacamba agiye gukora ibintu. Ubibaze nkajya nkujya mugore gusa yagiye kuvyara kwera. Ndabire n'isura yiwe. Na isura n'ivyara. Rora ukrase. Uravye n'abakobwa bamwirukako. N'abantu bamwirukako bose. Rero byarana n'ujya. Ushaka kuvyareka. Oya, ya babarira. Jese no kumwemerera mbabarira. Urusaku rurakurembe tuvyihoze shaho. None pasta yarirukanywe yarahagaritswe mu rusazwe. Rero ujya rusengero mbona umenga wapi. Jese ndanasubirayo. Babwo reka ndakubaza. Hari umukobwa yitwa Anita. Mwatoza amashikana. Okay. Ujya yagiye he? Sinzi no kuri kw'Imana. Simetso kumubona nawe usanga nawe mu misa azavuga ngo afise inda ya pasta nyene. Neba muvyo ndabwiye aje rusengero rwarahumanye. Impamvu ryo sengero rwahumanye. Nta mugisha urimwo. Oya. Ahubwo nyene ndakubaza. Kuva je gasengera muri ryo rusengero. Nta musi numwe ndabona hagirirwa mariage. Nta musi numwe ndumva hagirirwa mariage. None rero rusengero maze nabibona. Ha rusengero rubaho badasoza abageni. Niyo mpamvu navuga ko rimwe amadayimoni. Ni nkuri hano yashaka ngo tugire mariage. Ariyo. Wapi ko eje tuzovuma jahandi. Kuko none rusengero tagira pasta tagira umuntu nomwe. Gojaye. Kandi urubyo rusengero rimwe mikoshi rimwe. Jese ndonasubirayo. Nukuri kw'Imana.
amasheri uko biri kose gerageza ugabanye ishavu ibubona namaze iminsi mu mutwe nzi ko bizoshika kuko uwakoze birya wabonye wumvise yokora n'ibindi tekana mu ijoro byavuga nabyumva ariko ndi umuntu kandi ndagutahura gusa umbabarire ibiri kwa byose menga ndi mu ndoto sinzi buri kimwe sinzi biva niyo bigana ngo mbashe gutanga ubusanuro uko bukwiye gusa buri kimwe cyose Imana izogishira habona jembeshuro no kwizera nkundira unyumva kandi ntahura nanse ko tuyagira impande urya mwana burya nta wamenye ubonye umwana aje ntubuze umuzanye tageta afise niyo mpamvu mpisemo ko tuyagire ngaha gusa wibuke ko ndagukunda kandi naguhawe n'Imana hama umbere umufasha koko umvirita ibintu biragoye gutahura najagiye amico nabwira jewe gusa iko umwana kumenga tuzomurebe arakwemereye ko nzoba umufasha wawe muri byose reka tubisengere bukebuke tuzomenya aho bipfa bibiri sheri mu byo ngushimira nibyo bivamo nkunda ko uri umuntu utahura kandi anyarukije uyu mwana ariko ayigumire nkaho kubivuze buri kimwe cyose tuzokimenya kandi merci beaucoup kuntaho ko nubundi ngo uwabaye mwiza muzima regana kari kose narabibona kuri mwiza kandi ubwiza bw'inyuma no ku mutima niko bimeze ariko ibintu bishira umwanya cyane Satani wateje kiya kibazo ca mbere nkirukanwa ku kazi nubu nawe yagiye kandi ndagushimiye ko uri umugore mwiza kandi ntahura uri umufasha sibyo kandi ugomba kumfasha muri byose mu bibi no mu byiza sibyo nawe ugira akatiketi okay merci beaucoup nizere ko ushimye uryohe kandi nanze kukubwira abere ndetse wabere umunsi nawe sawa Sawa. Amahoro. Pasita bari hari. Pasita ni hari ariko araryamye. Okay. Na madame we ndibaza ni hari. Madame wiwe si hari na hantu yagiye. Ko ntabamenye none mugenzwa n'amahoro? Ego tugenzwa n'amahoro. Nari ndamukeneye sinzi ko byokunda mukamuhamagarira hari cyo nshaka kumubarira. Ngo ndakwereke aho murindirira ndamuguhamagarire. Okay. Urakoze. Sanon. Okay. Gusa ntabwo namenye mugenzwa n'amaki. Je mu bisanzwe ngenda n'ameza
kandi kumenya ntibishoboka ariko kushimye kumenya reka mwitondore ndi umukozi w'Imana sanzwe nkorana imirimo namwe nari nje mbafitiye ubutumwa sinzi ko munkundira mu mwanya tukayaga. Ubutumwa? Yego. Ubutumwa bumeze gute? Ubutumwa bijyanye n'ibyo mu rugo ngaho iwawe ndibaza ntihenze ngaha murafiseho umwana yitwa Ange. Ntabitanje ko arahari w'umushyitsi. Yego. Uwo Ange? Bimeze bite? Uwo Ange inje ngaho kugira ndaguha umuco kungene yaje ahantu. Si wewe, si madame wawe, nta muntu arasobanukirwa uko yaje aha hantu. Rero ntuje inyuma uce hariya hirya na hariya ubita kuri aba canke bariya. Uri inyuma y'ivyo vyose ni umuntu yitwa Abel Duwayo. Sinzi ko wowe umuzi. Abel Duwayo? Yego, sinzi ko wowe umuzi. Abel Duwayo? Yego, Abel Duwayo nyene. Sinzi ko wowe ahantu umuzi. Okay. None sindabyumva. Uvuze ngo usanzwe umukozi w'Imana. Yego. Hama ibyo urabye ntago biri sintahura neza. Mbabarire kuba naciye ngaha ndahicishije niyo message narinzanye kukubwira ibindi tuzobiyaga afise umwanya uhagije. Nakabaye ndagiye. Nyakubahwa represent mbere na mbere ndabashimiye ku mwanya mu mpaye ariko mbabwije ukuri ku mutima wanjye ntago ntekanye ndababaye kirasijeje nyine ni famille yose turababaye ku byabaye ndumva ko natekanye ku mutima ariyo mpamvu nakubwiye ngo nk'umwanya numva ikintu mwamoye kugira bampagarike nahagaritswe kuzihemvo byavuye kuki mwamukoze mu mpaye muco wabyo umva mugabo je ntunje umuhari ngo nagize amakosa yo guhagarika sijewe na sinaryamye munze kwiyumvira kuguhagarika hama buce ndaguhagarike nakoze ibiri ngombwa kandi nkora ku byitegeko nahawe kuko nubwo ndi representant w'iri shengero mu Burundi ni kuvuga naje ndafise abankuriye mu rwego rwo hejuru ishingiro ryacu ntirigarukira mu Burundi gusa rafise nibindi bisata ku rwego rwa Afrika eka no kwisi hose abantu bahagarariye ishingiro ku rwego rw'isi bose baramenye raporo ziwawe yuko ishingiro ryiwawe ryo ritarije imbere ridatera rije imbere kandi ko ishingiro ryiwawe usa naho utanemera amategeko utanemera amabwirizwa agenga ishingiro babonye yuko wewe ishingiro ryawe ryo riri inyuma kandi dashaka kubahiriza akaranga mutima
k'amashingiro yacu babonye uwo guhagarara. Ndabyumva ariko birabye nagerageza gukora kandi kugira kwisabira kunshanga kuko ntabwo byumvikana nyuma y'inama nta n'ingwi zibiri zirahera ngo ndahagaritswe birababaje. Akurazi ko no mu nama abantu baguma bavuga yuko wewe nyene ari we ishingiro ryawe ritameze neza. Ariko hari umwanya wo kwisubiraho ngakora ntimwari muzi nanjye ikindi ku mutima. Okay, nawe rero isubire kuri muri ivyo bihano. Hama ntibigenda neza. Ubwo tuzotanga raporo ku badukuriye turabe niba umuntu yo gusubiza mu murimo. Ariko ubu nyene si byiza ko njye umuhari byakira. Okay. Karibu. Makuru yawe. Ni meza. Turashima Imana. Nawe ndabona Wari waduheze. Yes cyane. Imeze neza mugabo. Imeze neza. Karibu. Oya, ndihuta. Habambwira Pasita Niwihere. Buriya bicyane urobo. Aho shidena gakeni. Kanzara bicyane hayi. Karibu. Pasita. Karibu. None wewe waje gute? Jendi mugaba nubitse umutwe. Mve. Nanje naje bugerere ko abantu tugendana Ijisho umutwe. Kandi nkaba nanje ufite gahunda yo kwihuta ati asubira inyuma. Ndaza rero shoka ngenda ndabi imbere sinanaravye hirya sinawo wari muri Bibiliya nambonye. Umutwe muri Bible. Natari twabona vyinshi. Okay, karibu ayi minsi. Ni meza. Tushima. Okay, hani saa kushima Imana. Nanje hano ndi gusoma muri Zaburi. Hamfashije uyu murongo zisoma nta ngora kuzingurura. Aha. Nuko urasoma. Azi gituma nzingurura. Naye mfite umurongo ngaho ukunda kumfasha. Wo muri Zaburi. Okay. Ndawusome twumviritse. Soma nacyo. Ni Zaburi 121 umurongo wa mbere uravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku musozi gutabago kwanje kuzova hehe. Umurongo wa kabiri uravuga ngo gutabago kwanje kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Amen. Pastor, uyu murongo urashaka kumezagira ushika nawe. Nejo mbere kuryama namanje gusoma uyu murongo cambona gusenga. Hamwe nyene. None si ibinyene none wundi yoduhumuriza n'inda atari Imana. None ubibonye ko Bibiliya twemeza ko gutabaga kuva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amen basi. Amen. Kubera icyo ushimye gusoma umurongo uri impande yanje. Rega nyene ibiduhungabanya n'ibizobora kuza. Tumenga nyene no rivuga reka turimesha. Mana yanje. Ibintu byo gutabarwa nyene ni byiza. Nyahandi nyene muri bya bigusanga biba vyanse. Nyene cha dutabaza ya Mana. Mapasa je sinkubeshe ntangiye kwiranda umenga n'Imana ntayiriho. Reka nyene niyo mpamvu nasomye umurongo. Je simvira ubuzima Imana ko ntibubona ndimo. Tubone madamu nyagiye atwenga yakwakiriye n'amabanga y'urugo. Aha ndamubona nyine ngumenga ndabaye gusana kiri cyo gukora mfise. Hamwe n'ivyo biravuga ko inge z'umunyamasengesho ngiye mu Kristo ni Imana. Tudafise ibigeragezo nitwokomera. Tudafise ibigeragezo nitwomenya gusaba Imana no gushima Imana. N'imisozi twosanga twibagiye kwiduka. Ariko hamwe n'ivyo ko byose bigenwa n'uhoraho
ariho gushimwa muri byiza na bibi ca dukomeza gushima. Pastor ndumva igituma narandiriye kuri iri jambo kandi ari naryo nasenze ejo meje kwisoma. Nuko rero numva naza kuri kubwira Imana ishimwe ivyo Imana ikora sanze ufise Bibiliya sanga uri muri Zaburi biraryoshe. Nukuri ibintu byose biri ku mugambi w'Imana. Amakuru y'imisi none. Meza. Rero icyo ngamije kuvuga ni ibintu bijanye n'inzozi nagize. Numva menga nunakubwira. Ego turi mu bintu bihuhuse. Bizana na hariya na hariya bikagomba kuduhungabanya. Ariko nitugwa Imana nishaka kumenya ko twoga ngo tushike hasi iratuzigama. Rero numva menga no kubwira hamwe n'ivyo past nucika intege. Numva menga ushinga urusengero rwawe. None noshinga urusengero gute? Aho ubona mu rugo inzu ari mu rugo ntubone n'inzu gusa n'intebe byibereyemo. Turashonje ari ibibazo mu rugo. Nashinga urusengero mpereye nabuze nayo kwishuranye n'inzu. Ayo kuranye n'inzu nabuze nje gushinga urusengero. None kinanira Imana wakibonye. Yego kandi sha. Kandi iki ngora yo. Tuyurandemesha numva biraciyemo. Tujye ku musozi dusenge. Dufate imisi y'ibiri. Dusenge. Uravye urusengero. Imana izobikemura. Narenda bisengera. Heraho nyene. Jena imbere ko ubwira ndabisengera nagize inzozi mbona ufise urusengero. Yego. Ndasoma umurongo kuko narinzi ibintu bayemo ibihuriyemo. Maze kusoma ndasenga ndayibwira Imana kubwigucisha bugufi naza no kubwira. Basunuze kunyumvira ubuze. Niyo mpamvu naje no ngaha ngo ndabikubwira. Kandi bizogenda neza. Imana ibihezagire. Amen. Ibihezagire cyane. Umviriza. Aha ndazunguruka ahantu hose nkajya inyuma aho akamira no kujya mu bantu bisiga byarananiye. Nca numva umaramare. Tutari chorus uzunguruka uririmba chorus. Onkre. Jewe nari umugabo ariko ndabona umenga ubugabo bwanjye bwacitse bwaheze. Nkuko nabikubwiye muri message. Icubahiro cyane cyose acyagiye. Si mu rusengero wari ubisiko byakurikiranye. Si mu rugo. Brother, umugabo burya koko ni chafisi. Umfashe vrema nimba ari byumviro nimba ara nkatira hirya no hino ariko ndabikunda bavuye nanyawe biza Pasita ndakubwira ikintu kimwe je mu buzima bwanje uko mbayo sinkunda amajambo nkunda ibikorwa naganiriye na madama wambwira buri kimwe cyose ko bimeze nuko baguhagaritse mu rusengero sinzi binabiriya ariko bijya byose byabaye makamba mugomba kwaguka mu mutwe mukamenya ikibi n'iciza ko kiri mukamenya mugomba kujana nabo nizo mugomba kujana navyo ivyari byo ngomba rero ko uno mwanya umbwire ugomba ndagufashije. Okay. Pastor. Uremera yuko ikintu cyose cyosabwa kugira ngo aka kagayo kave ushize mu bwenge bwawe n'ingufu zawe ko gikora cyo urabizi ko mbere nambe tukicara tugihura madame namwe tuhura na onkere muvugane none buryo cyo kintu wombwira ntagaciro ntabwo naje nabwira dufite nimba uzi ko byagaciro koranga turamukanye nyene yemeza nyene ko bihagaciro nyene uzi ko uwo bikora ariko ntabwo usigure neza no bishatse gusigura iki nyene ndakubwiye ati ntabwo naje nganje gufina no kuvuga ngo madame wandazi yakubwiye buri kimwe nimbuzi neza ko uhagarariye ko wanka ko akagayo uri kurasuzugwa mu n'umwanya kahava icyo usabwa ko gikora